Leta zunze ubumwe za Amerika baciriwe umunyororo wo guherayo abo nabo sabandi n'umushinga ntahe Turpin n'umukenyezi wiwe Louise wo muri Leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya California bakabaciriwe uwo munyororo inyuma yo guhagarikwa hari mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2018 no kwagirizwa kuba barafashe nabi banakubagura abana babo 12 ku bana 13 biciye mu kubaboha n'ibindi. Urubanza rw'umuryango wa David Turpin rukagwaciriwe muri leta ya California itariki 19 z'ukwezi kwa 4 2019 mu gihe cyo kumvirizwa abana babo bakaba barahawe ijambo baravuga ibyabashikiye. I cannot describe in words what we went through growing up. My parents took my whole life from me, but now I'm taking my life back. N'amosozi menshi atemba David na Louise bakaba baragerageje gusaba imbabazi naho ataco byashitseko. I pray for my children every day. I want to say again, I'm truly sorry. I am for everything I've done to hurt them. I love them more than they could ever imagine. Chuti bagenzi bigano bya Omega Radio na cacane mwebwe mwari ko murakurikirana ano makuru muri mu Kirundi. Amakuru yacu yuno munsi akaba arangiriye kwa makuru yo hanze. Ndakwibitse yuko Silver ndayizeye ari je naye guteguriye nkayagushikiriza. Imana intije guhumeka turusure mu bindi biganiro bya Omega Radio naho butaha. Amakuru atandukanye kuri Omega Radio ni kuri wedi 3 akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio